Shalom. Ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Ndabahaye kaze mu kiganiro cy'Ijambo ry'Imana ry'umunsi. Bavandimwe, murakoze cyane kandi Imana ibahezagire mwene muhora mukurikira ibiganiro byacu. Yesu abahezagire. Uyu munsi wa none ndifuza kuganira namwe ijambo rigufi cyane ryanditse mu gitabo cy'Abagalatiya, icyete Paulo yandikiye itorero ry'Abagalatiya. Igice cya 6 umurongo w'indwi turasoma imirongo 3 yo muri ico gice. Timuzimire Imana nticokogwa kuko ico umuntu abiba cyose ariko azokwimbura. Imana nticokogwa ariko ico umuntu abiba cyose aricyo azimbura. Reka nkwifurize ikintu cyiza. Reka ndakwifurije kubiba imbuto nziza. Ikintu cyose ukora umenye ko ari imbuto ububivye. Mureke mbabwire, murazi yuko niyo tuvuze ijambo tuvuze ni imbuto tuba tubivye. Ijambo ikintu cyose dukora muri nosi ni imbuto tubiba, kandi iyo mbuto hari umunsi tuzoyisarura, tuzoyimbura. Yavuze ngo Imana ndicokogwa ariko ico umuntu abiba, ico umuntu abiba cyose nico azimbura. Hari abantu hari ibintu Paulo yabwiye Abagalatiya muri kino gice mu gitabo mu gice 5 avuga imbuto tugomba kubiba mu bantu. Yaravuze ngo tugomba kubiba urukundo. Iyo tubivye urukundo, ndashaka kubiba urukundo jewe no munsi sindarusarure, ariko hari umunsi abana banje, hari umunsi iyo mbuto birukundo abana banje bazoyimbura. Hariho umunsi umwe, hari ikintu cyiza, hari neza imwe nshobora gukora, yakorera umuntu kanaka, warashaka utavukana, warashaka ntanazi byinshi, ariko iyo neza, reka ndakubwira ikintu cyiza. Ikintu cyose wakoze mu rukundo ni imbuto warabivye, witege kuzimbura. Mu gitabo cy'umusigozi yaravuga ngo nyanyagiza izo mbuto zawe hejuru y'amazi, ngo ntuzi aho muzohurira nazo. Uyu Paulo ababwira Abagalatiya, arababwira ngo ico umuntu abiba cyose nico azimbura. Ndakwifurije kubiba ikintu cyiza. Hari abantu mu buzima bwabo baguma babibwango, ishari, kuvuga abandi nabi, ibitutsi, ukanga umuntu ku rugezo ushobora kumugirira inama mbi zo mwijoro, ugagira imigabo mibi. Mbadakubwira ivyo bintu byose ukora winyegeje, nta muntu wawe kubona, ivyo uzovyimbura neza neza. Reka ndababwire, hariho abana bamwe uyu munsi badashobora kubaho banezerewe. Kubera iki? Kubera ivy'imbuto mbi abavyeyi babo baragize. Tugomba kugwana mu buzima bwacu bwa misi yose tubiba imbuto nziza, kuko iyo mbuto tubiba tuzayisarura. Urashaka guhura n'umuntu ababaye, udafite amafaranga yo kumuheza, mugabo ukamuha mu ijambo ryiza, ukamuha mu ivyizigiro bizima. Haleluya. Ndababwira ijambo ry'Imana, iyi ni imbuto ndiko ndabiba mu buzima bw'umuntu wese kuranumviriza. Iyi mbuto jewe nzayimbura. Iki kintu ndiko ndakora, umuntu ariko aramfasha wese azimbura kino gikorwa dukora. Ikintu cyose dukora muri nosi twitege kuzimbura. Paulo yavuze ngo Imana nticokogwa kuko ico umuntu abiba cyose azocimbura. Nubiba neza uzayimbura, nubiba urukundo uzagwimbura, nubiba gutanga uzimbura, nubiba. Haleluya. Mureke mbabwire, hari abana benshi no munsi abavyeyi babo bapfuye batahari, uno munsi ko barimbura ineza y'abavyeyi babo. Ugasanga nyuma y'imyaka 30, nyuma y'imyaka 20 agahura n'umuntu akamubwira ngo ari bineza. Nigeze kumva inkuru umwe yakoze ku mutima waje. Umwana yiga muri Amerika, arabura minervale, araterereza mu bagenzi, muri barya bagenzi hakabamo umupapa kuze. Uwo mwana papa wiwe yahora mu ibitumbura 2 yagiye kuja ku ishuri. Ibitumbura 2, mugabo ibitumbura 2 byavuyemo ibihumbi 20 $. Uwo muvyeyi yarihiye uwo mwana, yibutse ibitumbura 2 papa we yamuha. Ico gihe abavyeyi uwo mu papa tacho bari bafite cyo kumuha. Umwana agenda kwishura atari, mugabo uwo mu papa baramubwira ngo imisi yose uzoza ucana ku botike yanje, nzuza ndaguha udutumbura 2. Iyo neza iragenda nyuma y'imyaka 40. Haleluya. Wa mu papa yarapfuye, agize imyaka yarapfuye, umwana we yavuze minervale. Haba umuntu yibuka ineza ntizibora. Reka ndakubwira n'ikindi kitabora, ni nabi nayo ntibora. Ikintu kibukora nacyo ntikibora. Twimenyereze gukora ikintu cyiza. Hari igihe umuntu mu buzima ugasanga ikintu cyose ni kibi. Imenyereze bibuzima bwawe kubiba imbuto nziza. Hari umunsi umwe uzoyimbura,
hari umunsi uzimbura. Uno munsi hariyo abantu bariko barimbura ibibi bakoze. Umuntu ashaka gukora ikibi agakorera abandi kabi mu kazi, akabavuga nabi, akabakoresha, akakora amanyanga, agakora ibintu byinshi. Uyu munsi arashaka kuba ariko aravyimbura. Umurongo w'umunani, ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura mu buryo azokwimbura mu buryo bw'umubiri, ariko ubiba mu buryo bw'impwemu azokwimbura mu mpwemu ubugingo budashira. Twame dukora ibyiza. Umurongo w'icenda, twame dukora ibyiza, ntiducogore, twame dukora ibyiza, kuko igihe nicyashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Twame dukora ibyiza. Ndakwifurije kuba umuntu akora ibyiza. Gerageza uvuga abandi neza. Hariyo abantu babayeho kuvuga abandi nabi. Gerageza, kuko iyo mbuto, ivyo bintu uri kuravuga wa wundi wawe uvuga atari ko arakumva, ni wowe uzovyimbura. Iwe nta makuru yavyazi. Twame dukora ibyiza, twame tuvuga ibyiza, ngo tuzovyimbura nitutarambikwa. Umurongo wa 10 kavuga ngo nuko rero iyo turonse uburyo tugirira abantu bose neza, ariko cyane cyane abizu yabizera. Tugirira abantu neza bose, ariko cyane cyane abizu yabizera. Twimenyereze ko biba imbuto nziza mu buzima bwacu. Twimenyereze ko biba imbuto nziza. Hari umunsi umwe ntazi, nawe utazi, uzahimbura. Hari umunsi umwe uzokwimbura neza abagize. Hari umunsi umwe abana bawe utakiriho bazovuga ngo papa. Azohura n'umuntu akabaza uri wo kwande, uvuga kwande, avuge ngo papa wawe hari neza yigeze kumbibamo. Nangiza mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani 11:24 haravuga ngo umwe atanga isabagire, umwe arabiba akarushiriza kunguka. Mu bisanzwe iyo tubibye, iyo twebwe tutanze, tuba tuguranye Imana. Hari umunsi tuzimbura. Hari igihe nshobora kuguha wewe ntunyishure, akaba Imana igacisha handi yibutse. Haleluya. Umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka, uwundi yikumira ko ivyo yarakwiriye gutanga bikamukwegera ubukene, akavuga jewe sintanga sinkora. Kudatanga, kutabiba n'ukwikwegera ubukene. Salomo yabivuze neza. Uwundi yikumira ko ivyo yarakwiriye gutanga bikamukwegera mu bukene. Tugomba kwimenyereza kubaho mu buzima bwo kubiba imbuto nziza. Igice cya 11:25 mu migani hakavuga ijambo ryiza, hakavuga ngo umutima urekura uzototahara, kandi uvomera abandi nawe azovomerwa. Urifuza kuvomerwa. Ingorane nuko twifuza kuvomerwa tutavomera abandi. Ariko nimba wifuza kuvomerwa muri buno buzima, umva inkuru nziza ndakuzaniye. Menyera vomera abandi. Vomera abandi. Haleluya. Bavomera neza, vuga neza, aturi neza, bibikiza. Hari umunsi umwe utazi, Imana izovuga ngo izokwibuka neza wakoze. Ineza. Mefibosheti kuva Irodebari, ntabwo ari amasengesho Mefibosheti yamukwije Irodebari. Dawudi yibutse neza ya Yonatani. Aravuga ngo hari umuhungu wa Sawuli witwa Yonatani, twari twarakundanye cyane. Dawudi agiye ku bwami, arabaza ngo nta muntu n'umwe wowe warasigaye kwande kwa Yonatani. Baravuga ngo hari umwana wiwe witwa Mefibosheti. Umuntu witwa Ziba araza aravuga ngo naho umutumye ko nakamuga nakanduka araho, agaragaza kumuvuga nabi. Dawudi aravuga ngo uko ameze kose hari neza nabonye muri se, hari neza, genda umuzane. Ntibyari byemewe ko ikimuga kizi bwami. Mefibosheti araza. Hariyo umurongo nasomye wakoze ku mutima wanje ngo Mefibosheti yarira ku meza y'ibwami ngo cyo kimwe n'abana ba Dawudi. Kubera iki? Kubera ineza. Uyu munsi urashaka kubiba ineza, hari umunsi uhimbura. Umudamu witwa Dorcas yarapfuye. Abishengero batuma kuri Petero baramubwira ngo ntapfa. Umwe wese akazana impuzu, niwe washoneye, uyu ni wagize gutya, uyu ni wagize gutya. Ntitwimwemerera. Haleluya. Ntitwimwemerera. Bavandimwe, ndabifurije kubiba imbuto nziza. Hari umunsi umwe muzoyimbura. Yesu abahezagire kandi abahumugisha. Reka dusengane namwe. Mwami Yesu, twifuza kubiba imbuto nziza.
kuko nta muntu n'umwe wabibye imbuto mbi yagize icyo yunguka, ahubwo yarahombye, yabayeho mu buzima bubi. Turifuza, turagusabye uduhe ko biba imbuto nziza. Pawulo yavuze ijambo, yatugendeye inama atubwira ijambo ryiza cyane, uko tubonye uburyo dukore neza, tubiba imbuto nziza tuzoyimbura. Ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura, ubiba mu buryo bw'imwema azokwimbura. Uko turonse uburyo tuvomera abandi, Salomo yavuze ngo uvomera abandi nawe azovomerwa. Turakeneye uyu mutima, turakeneye gutunga uyu mutima wo kuvomera abandi. Urakoze cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.